Ikaze bakunzi barisha kuri ya Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye cyane kuri Look Media, cyane cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino mushikirizwa na Look Media. Ndazi ko muba muri benshi cyane imbere y'imbonesha kure zanyu cyane ku mbuga wanyu zitandukanye, aho musanzwe mukurikirana Look Media n'ibiganiro byayo bitandukanye. Uno munsi turi ku munsi wa mbere, turi kwigenekerezo rya 22 Kigarama umwaka wa 2025 na gatanu. Urabona ko hasigaye iminsi mike cyane ngo umwaka uhere. Imbere tunagiye kuba mbona nubwo ntaza kubona kwakira cyangwa ibiki, uno munsi hasigaye iminsi 8 cyangwa 9 bwa umwaka uhere. Mu minsi heze nibaza ko ni nk'indwi imwe cyangwa zibiri witwa Johnson yaje kuba ahagarika kariyeri yiwe. Nivuga ngo yaje araharwa ku minsi, nivuga ngo hasigaye iminsi 10 yaca post ifoto yo kuri Instagram ya Messi yambaye nimero 10, nimero 9, hasigaye iminsi 9 yashaka kwa randi. Nivuga ngo rero natwe no musasigaye iminsi igera kuri 8 9. Nivuga ngo 9 bon direct machaza arandi kuri nimero 9. Nivuga ngo musimza kora kuri Erling Haaland naza kuri natwe za guhagarara ko cyane makuru no muswe yanwe yarayakoze ibintu bikomeye cyane muri no weekend reka yareka ngira amaze ko mubibona ko turi kumwe na mugenzanje Gilles Boris Ingabire, reka ndamwakira. Nubwo unyakiriye kuntu nyene gutangaje nibaza tufatira kuri Haaland wenyene, se nimero 9 wenyene akomeye kwisi. Turafise ba Gabriel Jesus, turafise n'abandi bakomeye Ineza Abdi. Twavuze yuko twamugiranye na Erling Haaland no nene baza yuko nandi ndakuramukije Boris, ndaramukije ndetse n'abari badukurikirana bose muri rusange, abakunzi ba Look Media, abakunzi ba Look Sports ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye cyo kuri Look Media. Twize neza yuko bari mu bihe byiza, abatamerewe neza bihangana. No munsi ushaka ko bitameze neza byo bikamera neza, no munsi ushaka kwatanga umwaka bihobaho bacanga bimeze neza bigahera nabi ntawo umenye, ariko uko biri kose utegereje gushima uko ibintu biba byagenze. Rero twize neza yuko mumerewe neza mu banyu ndetse no mu byanyu, cyo kurande rwacu ibintu ni sawa. Twizere kandi yuko muri ko murarangiza neza, mwitegurira iminsi mikuru irangiza umwaka. Uzi hari abantu turavugana turavuga ngo ukwezi kwa mbere mu minsi ngo abari kure so bari kure umurajive none ntivuga iminsi 31 kandi ukwa gatanu iyo yose ifise iminsi 31. None kweri iki tuvuga ngo ifise iminsi 31 ni ndende? Ni kwa yuko ngo muri fete mafendane usanga bagira ama dépenses menshi urashobora gusanga nk'umuntu yaratangwa kwitegurira Noheli cyangwa Bono kuva nko muri août cyangwa juillet. Kwanza amezi 6 ya mbere nayo gusubizaho ibyavuye, amezi 6 agira kabiri nayo gutegura ibintu byo konsoma le 25 na la 31 na rupo Mr. Nivyo natwe nibuka kia bosi sinobona kera cyane, wasanga umuntu yagura udukesi byaba ari udukesi batufata ugahera nko mu 8. Kwecho giwasanga uronka 100 amajana 2 bati okay kazanagira agakesi, ubwo rero azogira mu uhereye mu 8 ukaza kugera mu 12 ugasanga Noel ageze mu gakesi arimo amahera bocoge ifani hari nzimbutse, wasanga amafaranga make amajana ubati harimo amahera ashobora kugura ifani 2 cyangwa 3 zo kuri Noel na 2 zo kwibona. Ico gihe Noel yari y'abana wasanga mu muryango wabagira Noel mugabo ati kwiborane cyangwa 30 ndaza kwigura agafana kiwanje jewe nyine amafaranga yiwanje. Bari nuba hacana amazi uko bwati gende ekonomiza ukunuku kugira ngo Noel na Bonane zigere mpagaze neza. Ikintu kizavuga ngo mpagaze neza. Twebwe twaza yuko twaramaze kwabwira umuti wogira ngo nimba utagize ba case nka Norris, nimba utaronde ukunde kintu bigenza, hari uburyo ubundi buhari bwo kugira ngo ushobore kuza ibyo takoze byose. Hasigaye iminsi 8 ushobora kubikora wicariye ahantu usaga connection kameze neza, nubwo katameze neza usaga connection kameze neza byose ukabikora neza. Aho rero sahani ni muri 1 Tibet wewe ushizeho akanoti kawe uriko uraryoherwa uraba match ariko kandi uri kurinjiza n'akanoti comes turonka ayo kuri Noheli kubayihimbaza. Ubu nanibaza ko abantu presque bose barabuhimbaza, abemera bose barabuhimbaza no kubunane. Rero twifurize amahirwe masa bwango bizoze kwa bigenda neza muri 1 Tibet. Ni ndaza ko ni ikiganiro cy'uno munsi, ni uziko bon ni ikiganiro cyo ku munsi wa mbere
ikindi zogaruka twamaze gushika kuri Noel kizoba mbere ari naco canyuma cyo ku munsi wa mbere mu mwaka azari kuwa mbere azari kwigenekerezo rya 29 yego azari ikiganiro canyuma cy'umwaka wa 2025 muri Rock Sports ngaza ko nimeza ko ari n'umunsi dushobora kuzoba tubashikiriza ikiganiro cyaranzwe yaza ko ico kiganiro cyo cyokora kuri uwo munsi rero mu kiganiro cy'uno munsi namakuru y'ibintu ariko avuga hano mu Burundi ko musanzwe mubimenyereye turavara mu Burundi twerekeze ku mugano wa Afrika igikombe cya Afrika cyane gitanguye ariko kandi no ku mugano wa Buraya hano mu Burundi ni Primus League yararangiye neza neza inkinzi birarane twari twagarutse ko bikwiye ku munsi wa gatanu hano mu Burundi nyene hari ishirahamwe ry'abakunzi b'umugwi wa Arsenal bari batembereye novuga ngo gufasha abana barerera mu rero ry'imfuvyi kugira ngo bashe guhimbariza hamwe ino minsi mikuru irangiza umwaka hano mu Burundi nyene hari inkuru y'umubabaro cyane hari umukinnyi yashoboye kwitaba Imana aguye mu kibuga ni 5 tumenyereye cyane no mu higanwa ryacu cy'u Burundi ariko bimenyerewe ku mugabane wa Afrika ndetse no ku isi yose barako yaje ko yitaba Imana mu rukino rw'icaro ca kabiri mu Stade kina mu gwa Legue Dirac naza ko ari inkuru y'umubabaro kuri Legue Dirac ari inkuru y'umubabaro kuri football Burundi muri rusange naza ko tuza kubigaruka ko muri Afrika namaze kubwira ko ni CAN 2025 yamaze kuba itangura Maroc yamaze kuba yerekana ati ni twebwe aba hosts ba AFCON 2025 naza ko tuza kubica hirya no hino reka tubanze tumire amateka tugenzi tugaruke twamaze kuba tugaruka n'idonido ry'iganiro cyacu reka duhere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twari twavuze ku munsi wa gatanu ko ubona ko ni ihiganwa rya Primus League rero lead ikomeye cyane hagati y'imigwi itatu ya mbere mu Mamoru Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre Flambeau du Centre yagiye gutakaza amanota yaratakaje amanota kuri mu nkino zibiri ziheruka batakaje amanota agera kuri 5 banganye na Musongati batsindwa na Mamoru ubona ko uronse baje kuba biratrapa ku rukino rwa nyuma barashaka gutsinda Ngozi City mu gihe ino migwi ibiri ya mbere baje kubinganya baje kuba batakaza amanota abiri bose umva ko yabaye avantage kuri Flambeau du Centre ukindi Aigle Noir yaje kubinganya na Bumamuru igitsindo kimwe ukindi Fazare ije kubirangira Bumamuru Aigle Noir ari ya mbere amanota agera kuri 39 Aigle Noir ya kabiri amanota agera kuri Aigle Noir ya mbere amanota 39 Bumamuru ya kabiri amanota 38 Flambeau du Centre ya gatatu amanota agera kuri 35 ubona yuko Aigle Noir yagerageje kujenga neza kumva twagarutseho ku munsi wa gatanu turavuga yuko Aigle Noir ino munsi ikaza gutakaza ino match azuba ruhombo rukomeye cyane tunaravye n'ingubu baje ko bashiramo mu itegurwa ryayo tukaraba mu adversaire bagiye kubahura ni Bumamuru na Itoroshe kandi Bumamuru na yari ifise amahirwe yuko ikaramuka itsinze runo rukino iraza kwironse uburyo bwo gufata ikibanza ca mbere cyane naza ko match ni hagati ya Aigle Noir ndetse na Bumamuru yari rezita abantu benshi bari biteze kubera yuko turavye ubukomezi ku mande zose burangana turavye mu nkino bari baheruka gukina barana yuko bari ko baritwara neza ahubwo ikibazo cya gisigaye hagati ya Flambeau du Centre turavuga ati mbega Flambeau du Centre ntiyo bitanguye guhoba hageze muri zino nkino ahubwo aho yari sanse gutsinda cyane ubona nayo yaje kuba yigenza neza yaje kwitsindira hanze mu ntara ya Ngozi iza kuri amanota 3 neza ko kuri Ngozi City kwa Ngozi City turazi yuko ni imwe mu ekipa akomeye kandi anagora cyane imibino uvuga ko ikomeye imwe nuko hano iwacu ntiturabishira muri tradition ngo muri football tuvuga ati top 4 imisi yose needs cange top 5 imisi yose needs mugabo kameme urabona yuko umugwa Flambeau du Centre muri iyi myaka nk'itanu heze muri top 4 neza ko amaze kuja mu migenzo yaza ko kenshi usanga ni ba kabiri muri top 4 urimo rero bavuga ko kuza gutsindira Ngozi City imuhira neza ko karakazi gakomeye cyane baje ko bakora deal nziza kuko ibaze ko batsindwa no match bari ko baduhaye ishusho bo barashaka ko iyo shusho yoshobora kuduhenda ubukebuke mugabo bari ko baduhaye ishusho neza bavuga ati yana Fazare murashobora kuza umugenda matambukira kuri Flambeau du Centre
nabona ko ni Aigle Noir yaje kuba ikindi rukino rwabo badafise abakinyi atari bake uwitwa Ineza Abdi uno musi ari mwigaragazwa mu gihugu ca Maroc nabona ko ni Aigle Noir bandanya wa mugambi wo guma iriko iratanga ama opportunity ku bakinyi mu misi heze ubusanzwe arongora mu Aigle Noir mu kenguza amateka Reverend Kuriye yavuze ati twebwe umukinyi yigenjeje neza yerekanye discipline turashobora kumufasha gushika ku ntambwe yifuza nibuka ko yaje atanga uburorero kuri Yusufu Nyanga avuga ati siwe yari umukinyi mwiza wa mbere muri Aigle Noir kuko naje ndavyibuka ko ico gihe Aigle Noir yaratanze abakinyi bitwa bamabano Ndikumana Asman Gade nasanze no musasa Arsenal kina muri Rayon Sport aravuga ati aba bakinyi baramusumbya cyane gose Nyanga mugabo ko discipline ya Nyanga yaje kuba atera imbere kubarusha uno musi ndiko ndavuga Ineza Abdi ubona ko umujeri mwiza ni Mel Bitere muri ya Primus League muri Fazare hamwe bari kwiyumvira ati gute Aigle Noir iri kwirwanira kino gikombe ca Primus League gute yo kwiyumvira gutanga umukinyi muri message hamwe kuko bavuga ati hamwe ino tese yo yiza kuyipasa ikagenda neza aca bandanye nirumva ko Aigle Noir uno musi twashobora kuvuga ati intumbero yabo ahanini si igikombe ahanini ni kudandaza ni nibaza ko ni imwe muri politike nziza mbere banashima abantu benshi badashobora no gutahura uno munsi ntidushobora kubona akamaro Nyanga uno munsi afitiye muri Aigle Noir mugabo nibaza ko uburongozi bwa Aigle Noir burabona ico bungutse igihugu muri rusange ico bungutse ko ni gake twumva umujwere wo mu Burundi yagiye gukina muri nimba ari benshi ni babiri nibaza ko ni ikintu ciza cyane ni imwe muri politike nziza umuntu yo kwibaza eske abandi ba coach bagwanira yuko abakinyi babo bakomeye batagenda batabarekura ngo bagende ampisi sezigeze hagati ko bavuga ati ndabigenza gute ndaza kuronka uwundi mwanya wagutse cyane wo kuza kwitorera uwundi muntu kana kandi nishaki hari mugaje ucugaruka karaba bano ino politike ya Aigle Noir si wa mukinyi bazogenda bagakura muri division ya kabiri yarabaye Mel Bitere ngo acaza muri Aigle Noir ni wa mukinyi asanzwe ari ngaho muri Aigle Noir baza bakamwubaka buke buke ahama akava mu kintu gikomeye ejo bakazona mudandaza barinjiza ku kanoti kandi ntibaba bafise n'ubwoba yuko batazosubira no kuronka uyundi kuko uwonye azogenda basubire banaronka n'uyundi na ubundi aza kumusubirira nibaza yuko ni imwe mu mapolitike nziza ifasha umukinyi ifasha equipe bwayo ko nimba bamurungitse nko muri Maroc nibaza ko Maroc no munsi iri mu bihugu bya mbere bikomeye muri football muri Afrika naho ari kubera kandi urumva yuko si igihugu gisanzwe cyo ngaho onye nibaza yuko ni dini nziza kuri Aigle Noir ni dini nziza kuri Ineza Abdi ariko na dini nziza kuri ku Burundi muri rusange yanaza ko ni objective imwe ya Aigle Noir rero ko birafasha cyane kuko abakinyi Aigle Noir imaze kongera isoko nyaza ko ari benshi ugiye kumviriza hari abakinyi benshi bari hanze no muzi umuntu ataraze ko ari abakinyi ba Aigle Noir ubwo bavuye hari muri Aigle Noir barongeswe mu ndimi migwi ariko equipe yabo ya mbere ari Aigle Noir naza ko ni politique nziza cyane kuri Aigle Noir n'indi migwi zirashobora gufatira ko akarorero rero umunsi ni hari ikintu sinzi ko nojita kimenyesha makuru sinzi ko nojita ni ntabwo ari kimenyesha makuru ku mugabane wa Buraya citwa Opta yego bikunda kugira ama predictions y'amani bari match izoba Opta score Opta irashaka kugira ati isamanze menshi yafise Opta score canke Opta nini irashaka kugira ati umuganya wa Ballon d'Or 2027 yarageno biko irashaka kupredict nicenye nshaka kugira prediction nkeneye kugira Opta no twaravye Fazari yaheze muri Premier League Aigle Noir mu kanya ca mbere mu kanya ca kabiri Flambeau du Centre mu kanya ca gatatu ni Fazari iheze predictinga championnat yose igenzohe imigwi itatu ya mbere kuri journée ya 30 kuri journée ya 30 umugwa wa Muruzo uri mu kanya ca mbere umugwa Aigle Noir mu kanya ca kabiri umugwa Flambeau du Centre mu kanya ca gatatu mu kibanza ca kane hazoza umugwa Vision 2026 Vision FC Vision FC no ni top 4 ni no Musungati no Vitalo Bumamuru Aigle Noir Flambeau du Centre ndetse na Vision FC yego ibyo biranibaza ko biri code birabika ahantu biza kuba sinakera ni mu kwezi kwa gatanu ushaka kurikora mu kwezi kwa gatanu mu kwa kane mu mpera mu ntango z'ukwa gatanu rero naza ko nyama ko yakora kuri Primus League duce mu mupira w'amaguru tugira umupira w'amaguru nyene twari duce muri Ligue B kuri ya nkuru w'aho twavuga mu ncama kiganiro hari mu rukino rwo muri Ligue B championnat deuxième division haje hariko RRB Amasikiri Never Give Up
umva equipe y'ino RRB Lydia Ridic Burundi Amasipiri Never Give Up mba wumvise izina gusa bashaka kuvuga ati equipe yateranye n'ubwo ibaze amasipiri mu cyayico ni nk'amasuka ni nk'imipanga rero nibaza ko ni kimwe mu bintu abantu mu bikoresho abantu bakoresha ngira ngo kiguciye ko abantu kigenda kikukazuye nyine amazina bita imigwi akenshi bakunda kubita ama equipe nationale mugabo no musi tumaze gushika kuri RRB Amasipi Never Give Up bigende gute akagumye baguma yari Amasipi Never Give Up yakira mu gwa DGP Dirac yarako haje kuhaba inkuru y'umubabaro umukinyi yitwa Garik muri DGP Dirac yaje kuba nuvuga sinzi ko twita Mareze kisha ko ndavuga ngo ni Mareze umukinyi yaguye giturumbuka hagati mu rukino baraheza bamutwara ku bitaro yitaba Imana atarashika no ku bitaro niyo makuru avuga ko yitavye Imana atarashobora gushikira abaganga bana ko ni inkuru ibabaje cyane umukinyi yitavye Imana kiri muto amaze akina Ligue BDG bana ko aracyari muto n'uruhombo rukomeye ku muryango w'ubwa mbere umuryango wiwe umva wa utakaje umumambe wa famille uruhombo rukomeye kuri DGP Dirac batakaje umukinyi wabo n'uruhombo rukomeye cyane kuri football Burundi kuko bashaka kubivuga ati ni umukinyi ari kuba kazoze twoje kubona afatira runini intamba mu rugamba canke ajya kubishusho mu makungu muri football nibaza ko ari uruhombo rukomeye ariko uno musi nshaka tugaruke ko nibiki haravuzwe amakuru menshi ntituzi ko ari ariko si ryambere ivuzwe ibintu by'amano vuga amangetengete mu mupira w'amaguru ibirozirozi mu mupira w'amaguru abaje ko bavuga ko basanze afise ikingorongoro mu kanwa arico coba caravuye ko ubwo rupfu bwiwe turakunda kuvyumva abantu bahora bakina umupira kera je ndibuka kera tukiri mu mashuri niho ngomba gufatira tukiri muri mu mashuri secondaire wasanga telescope zikomeye cyane wasanga ari amamaci akomeye gose cyane gose arimo pression nini ubwo ico gihe je ndibuka ko warashobora gusanga equipe ya football abakinyi bayitara bagatereza abanyeshuri ubwo ati duterere bavuga ngo tugende ku muganga tugiri kandi abanyeshuri twaraterera amahera avuga ati wasanga bamwe bavyemera ko bibaho kandi bikora bana ko no bikibandanye muri Premier League twakunda kubibona twarabonye abantu bagwana abakinyi bagiye gukura ibintu bigora umugarizi akabafata akagira ivyo twarabibonye nibaza ko byaje kuba biba na FFB irasohora itangazo irayibuza iragira iki n'ubu twaje kuba tubona kuri story ya Instagram y'umukinyi mu Burundi Ndayishimiye Yusuf avuga ati ivyo bintu nimba ari byo bana ko nawe nyene byaramugoye mu matwi kandi birashobora kuba ari byo ivyo bintu nimba ari byo ababikoze bashobora guhana urumva ko turacyanywa mu w'amaguru ubwa mbere nka Rock Media turahujije umuryango wabuze naza ko ni inkuru y'incamugongo ni inkuru mbi mu gihe waruzi yuko umukinyi ari ku kazi ariko aritanga ariko araninezereza n'abakinyi bavuga ngo binezereze mu urumva amaze kwakinira shampiyona igira kabiri muri Premier League no kuvuga yuko ni imwe mu mashampiyona akomeye rero noza yuko ni rimwe mu ruhombo rukomeye cyane ku muryango wiwe kuri equipe ndetse no ku gihugu muri rusange ko numva ni n'umwana w'igihugu no musi baje kwagira isangane akenshi turakunze kumva ibibazo nk'ibyo si mu Burundi gusa si muri Afrika gusa turamaze no kuba tubibona hanze twavuga yuko nateye n'imbere cyane mugabo akenshi ahantu biza kuba bitandukanira twebwe n'abo hanze usanga ari ikibazo peut-être cy'umutima ivumbuka ry'umurindi w'amaraso iki zangwara nyine abantu dusanzwe tumenyereye cette fois-ci bimwe mu bihuha sivyo nta kintu kimwe cemeza yuko ari mugabo bimwe muri ko biravugwa yavuga ngo inkuru urukurukuru niyo nkuru mpamvu byo bari byo coba kibabaje cyane ni uko kuntu atari ingwara yari asanzwe afise wimuhitanye ahubwo ari ibintu by'amangetengete byo byaje kuba bituma bimwa ku buzima umuntu arashobora kwibaza ni kuri equipe yiwe cyangwa ni kuri equipe adversaire baje kubavuga ati twiprotege dushire akantu muri umukinyi kanaka je ni amasene ndiko ndiyumvira gusa neza ko cyo bari ikintu kimwe mu bintu bibaje cyane bino nkamwe boza kubiprovinga bagasanga nibyo neza ko nyangera byanditse nibaza ko byo bari kose ikomeye cyane bakoze kandi byo babyiza banahanywe ku rwego rwo hejuru kabisa
ngo baze kuba batanga n'akarorero ku bandi bantu bari inyuma bashobora kuba babikora canke bari basanzwe banabikora hari igihe usanga bari basanzwe banabikora ntawomenya mugabo nibaza ko ni kimwe mu bintu bisubiza inyuma umupira w'amaguru ariko kandi no munsi ni kimwe mu bintu bije kuba bihekura umuryango umuvyeyi naza ko ni inkuru y'incamugongo naza ko ni kimwe mu bintu FFB ikwiye guhagararako mugabo tugasanga ari ingwara yarasanzwe afise canke iki nibaza yuko sinzi ko twovuga ngo FFB arico ishobora gukora irashaka kubikora kugira ngo nibaza ko baragira ibipimo muri debut ya saison nibaza ko bijyanye n'ibintu bisanzwe twama twabibonye ngira ngo twabibonye no muri Coupe du Monde nimba ari Coupe du Monde yari eho umenga biba kuri Eriksen Christian Eriksen muri Denmark nibaza ko twama twabibonye kenshi no mu bihugu biteye imbere hari hari abatasiga ubuzima nyene ko mutera mugabo n'igahaza by'ubuzima nibaza ko ikintu ca mbere bigoza umuryango n'abarundi muri rusange yani ivyo ni urukurukuru niyo nkuru ntawe ushobora kuvyemeza ko ari ivyo ariko deja kuba hariho n'izo mirimire zivuga ko byo barico byavuye ni ukuvuga ko bihari nta muntu ari kwimvira guca kare ikintu atazi ko kibaho ni ukuvuga ko ibintu vy'amangetegete biri mu mupira w'amaguru urumva ni ikintu cyo kugira hano muri Afrika biri si mu Burundi gusa ntizi ko Congo na Nigeria bariko barakina eliminatoire za Coupe du Monde Congo itsinze Nigeria coach yaje kuvuga ati twabonye ko bakoresheje amavuta ni irya bintu by'ikirundi cy'ikongomani ibintu by'ikongomani dufate nk'ubu yabibereye nko muri Etats-Unis cyangwa muri Canada ibintu by'ikinyamerika cyangwa by'ikanada sinzi ko ari bwabone hari ahantu bita ku Murundi kuri Parti du Corps hari ahantu bita ku Murundi umuntu ashaka kwibaza none ari umukongomani bari ku Murundi ni ku Mukongomani rero ubunya ari ibintu by'ibirundi bimaze kugira mu bakongomani siziko dufite mugabo ko ni John Bimbikira aje kubagira reaction avuga ati iyaba ivyo bintu bibaho mu mupira w'amaguru n'umunyanigeriya wenyene iyo ivyo bintu bibaho mu mupira w'amaguru ibikombe bya Coupe du Monde dufite muri Afrika ntibabigize byinshi biri muri Afrika byose byinshi biri muri Afrika rero murashaka kumayibaza kuri ko abantu babandanya kwemera ibintu nk'ivyo ko bikibaho nibaza ko ivyigwa bya FFB nibaza ko bizokora nibasanga ari ivyo byavuye ko nibaza ko ababitumye kandi nk'ivyo ababitumye abari muri staff mu Rwanda gepedira kababizi kuko byo nyene umukiriya ashaka kuyadukiza ngo afate ibintu nk'ivyo staff itabizi mugabo ni kwibaza eske byavuye kuri kan wiwe cyangwa byavuye kuri kan adverse ni kan yiwe ni equipe ya GP kuko umuntu ashaka kwibaza eske abo baba barabishitsemo ni equipe yiwe bivuga ko ari GP Direct bamuhaye cyo kintu ngo barakimuhaye kugira ngo akine agifise mu kanwa ni equipe yiwe ni equipe yumva ko igihe bari nibaza ko GP Direct yohanwa cyane bikomeye hamwe bosanga ari ni ho gukinisha amagara y'umuntu ubuzima bw'umuntu kera wumva bavuga ngo hari abantu bakina inzembe mu majya magoje bakina bakina afise inzembe mu maguru ni ibintu byavugwa kenshi ugasanga umukinnyi aramuza bati urya inzembe mu maguru ibi n'ibi hari ibintu bazumva ngo abakinnyi bakinana bararogana kugira ngo umwe ntamutware poste bakina muri meme equipe abakinnyi bakina muri meme equipe bakina poste nimba bakina kuri zibiri bavuga ati wowe ntuzonkina uno musi nimba ari mashi uzokuvyuka kwa vyinyi ni ibintu hano muri si mu Burundi gusa muri Afrika biracari kandi nibaza ko ari ibintu byo gutera ivyatsi cyane na makuru nkuko amaze kwivugana kwihanganisha umuryango kwihanganisha inshuti n'ababanyi n'abagenzi kwihanganisha umugware GP Direct ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange imbere ko tuva mu Burundi duce muri mubyo bayita Arsenal Fans Association BAF ni ishirahamwe rihurikiyemo abakunzi b'umugwa Arsenal the Gunners umuntu acayibaza eske Arsenal the Gunners hajya Michael Arteta canke ba Edu n'abandi barazi bafe hano bo nibaza ko iyo mu Burundi ntiyamenyekana cyane mugabo turafise nk'izikomeye ngaha muri Afrika muri East Africa mbere wanashimye mu Buganda iyo muri Tanzania iyo muri Kenya niyo mu Rwanda ubunye nibaza ko bita Rwanda Arsenal Community nibaza ko ni imwe mu bayita Gothenburg ama fan club nimwe mu fan club uno musi zikomeye cyane muri Afrika hari izo muri Nigeria izo muri Cote d'Ivoire neza ko ukuntu yorganije ibintu by'ama fan club neza ko Arsenal mu Zambia bo muri Afrika muri niveau ya Afrika
ko ndibuka yuko bahora bagira amasami tugasanga haraje abo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, Ghana, Gabo, ahanya muri East Africa nta gihugu na kimwe kitaserukiwe, même na Congo barafiseyo nuze. Aho ndiho mvuga kuri niveau ya Afrika no musi tufise turabe mu Burundi twumva abandi ngo abafana ba Barca, abafana ba Real bahuye barakina birenga ngo no musi naza yuko Burundi Arsenal fans ni imwe mu fan club ya mbere akomeye ngaha mu Burundi. Bon, turabe kuzo hanze ko usanga no musi bagiye gufasha, basanzwe bafise n'ahantu bahurira, umwe agize ikibazo baramuseruka ko noneho barava no ku bwabo indani muri organisation interne bakaja no gufasha abana. No musi bagiye gufasha abana orphelina, nubwo yuko ni zimwe mu fan club novuga ko akomeye cyane muri kwisi yose muri banashima. Bon, ari umugani bakunda kuvuga ngo mu Kirundi ngo iyo byankiye hamuronderera handi hari sinaza ko arabihuriye iyo byankiye mu kibuga turondera mu bafana uko ukomeza fan base kandi sinaza ibikorwa byankiye mu kibuga Arsenal. Oya, kibuga birakora biragendeka. No munsi ni gagotaza kwa turishikira top of the tree. Yarako ni bariko barafasha ari mu kigo c'imfuvyi kiri muri Jabe. Narako byari bikorwa byakozwe ku munsi wa gatandatu. Yambo tuzonarondera n'umusanzwe arongoye Burundi Arsenal fans witwa Isa byango agire byinshi atubwira mu bijanye no kungene bafasha ibyo bikorwa basanzwe batunganya. Mbega ama fan club hari usanga nk'abafana ba Chelsea n'abafana ba Arsenal ugasanga barakebana cyane hamwe naho wo myotse ko afisa amazi nashaka kuyaguha. Tugomba mbega hariho iyo fair play hagati y'abafana abana bariye bimeze gute? Yango tuzoza kwa turonka isagire byinshi atubwiye. Aba ni ijo ariko navuze ngo ni itunganije neza giziki nibuka mu misi si mu mwaka w'inzu no mwaka nyine sezo iheze ya sezo iheze abakozi mu Real Madrid baje ko bagira ngo duhurire hamwe tubwire iki baje ko bigira muri December muvuga ati ngo kwinjira baje bagira irere imwe bavuga ngo kwinjira n'amafaranga 120,000 ndakuraye nimba hagiye abantu benshi bari nka 15 mugabo Real Madrid ni equipe ifite abantu benshi bafite abafana kandi bafite na association yabo n'umusobaze kugana bya bindi bavuga ngo cooperative bafite na cooperative mugabo nibaza ko usanga ibintu byabo babigira ibihaye cyane babyezaza mugabo sinandibuka ko tugeze kuva tuvugana na Isa ati nta bintu byatari kwinjira cotisation baragira ama cotisation mensuelle mugabo naza batari ibintu byatari cyane sintu byatari cyane mbere banashima harimo n'abantu banakomeye cyane mbere banashima bari muri mu nzego z'igihugu mugabo umva nimba uno munsi dufise Flora afana Arsenal nibaca muri mitango nikwa ngo udafise uburyo kanaka ntushaka kujamo umva ahonye ubutango gukumira abafana ba Arsenal barahurira n'ahantu mbere banashimaka ama match amwe makomeye bayarabira hamwe. Bon hajya Arsenal ihura na City, Arsenal ihura na Man U, Chelsea, Liverpool ajya match akomakomeye bayarabira hamwe. Baba yuko ntibaca bari mitumu baravuga ati tuzohurira ngaha twese turabire match hamwe nimba ari muri sale kanaka muga twese turabafana ba Arsenal twese twambaye jezi za Arsenal tukisantaleze nimba jewe ninywera amazi ubundi nawe akaba anwa inzoga igugumi mu 50 twese turicara hamwe twese tukaryoherwa tukavuga ati kubera iki Arteta yashizemo umukinyi kanaka kandi gushiramo uyunye kanaka twavuga mbega hoko gwiki mugabo urumva ama recommendation nashika kwa stadium nashika mwaka kamwe murumva yuko abarimo uko guhuza niyaza ko ibintu bya sport muri rusanga apana football ni bintu ni fair play ariko hari n'ibintu bihuza abantu benshi ntusaba kwiyumvira ngo uyu kanaka ngo ntiduhuje ibi ameze uku nanjye ameze uku twese turaja hamwe ngo tuwahe ikintu kimwe twese dukunde iyo sport twese dukunde iyo equipe duhamagara abantu gukunda Arsenal. Naza ko ni tuzoronka yo kubiganira ko cyane bijanye na Arsenal fans club Burundi Arsenal ko ndanayimenya cyane Burundi Arsenal fans club abakunzi ba Arsenal hano mu Burundi naza ko tuzoronka yo kuvugana ko gose reka tumira amateka toya ciduca ku mugabane wa Buraya nibaza neza muri English Premier League.
tumaze kuva hano mu Burundi reka twerekeze ku mugabane wa Afrika. Ni igikombe ca Afrika kigira 35 mu mateka y'umupira w'amaguru hano ku mugabane wa Afrika kiriko kirabandanya, cyamaze kuba gitangura ku munsi w'ejo, ku munsi w'Imana mu gihugu ca Maroc. Maroc yaje kuba yakira nuvuga ngo iryo higanwa niyo uko bisanzwe bimeze ko niyo yacitangura urukino rwa mbere bariko barakina mu rwa Comores, baza kuwutsinda ibitsindo bigera kuri 2-0. Igitsindo ca mbere mwihiganwa rya CAN no mwaka cyaba cinjiye n'umukinyi Brahim Diaz kuva mu gwa Real Madrid, ubona ko umunimero 10 wa kino gihugu ca Maroc, ubona ko ni Maroc waraje kuba twivuga mu munsi wa gatanu mu bafavori, ndetse no ku munsi wa kane muri Magic cyo turavuga ko Maroc ni umwe mu bafavori atanu wa kabiri, naza ko ari kure yiwe yaje kubivyerekana muri mu rwa mbere. Nta byatariye kwerekana mu rukino rwa mbere, kumva n'umuntu ariko barahura si mu adversaire akomeye cyane ari kumutera ubwoba. Mugabo turavye Maroc ubwayo squad yani naza ko no munsi turavye techniquement parla iramerita gutwara igikombe, iramerita gutwara kandi mugabo ifise abantu bakomeye cyane nabo bayirindiriye. No munsi yafise abakongomani bagenzi bacu, irafise ibindi bihugu bikomakomeye cyane nka Senegal, ni kumwe mu bihugu bikomeye cyane. No munsi naje kwa mbona akantu kabaje cyane sha umukinyi yanditse amateka cyane muri Afrika, ariho kandi asanzwe akinira aje bayita ngo Black White, abo muri Ghana bayita Black Stars. Yari sanse guca agira ama caps menshi, mugabo Black Stars ntiyagiye muri CAN. Bibaze nk'igihugu nka Ghana carasiga Uburundi nta shemu kubona utagiye. Black Stars ntiyagiye, none intamba zacu ziyonde gukora iki? Rero naza yuko ni kandi muri rusange novuga yuko baje no kuba bagira ibirori byiza cyane. Witwa David ndetse na French Montana baje kubagira spectacle yari kumwe n'abandi baririmbyi bakomakomeye mu mvura yari miteye ubwoba kabisa, ariko nanye ko abantu bari bishikiye iraba muri Maroc ibintu bimeze neza cyane. Naza ko Maroc irafise iyo avantage nini cyane, turabiye aho bari gukinira ni muhira, baramenyereye klima, baramenyereye iki, noneho banongeye ko basanzwe ari no muri forme zimeze neza. Kuva hasi gushika hejuru kabisa, nako ni imwe mu makipe ameze neza. Uno musi ni Maroc, si Maroc, ni football muri Afrika byaje kuba bitera imbere, ariko ubushimwe bwaje kuba bwiyongera cyane, ubushimwe buhabwa ibihugu biparticipa bidenganye phase bivuye mu groupe bigiye muri demi final. Tatanga kubibona deja muri CAF Champions League na CAF Confederation Cup, ana yuko nka twebwe nko mu Burundi dufatire kwiganwa twagiye kuba twitaba, twarabona yuko harabayemo akunguka gakomeye cyane kagashikana mbere wanashima no kumukinyi wa mukinyi ari haza wa muntu ari muri staff technique. Rero yuko ni kimwe mu bintu byiza. Uno munsi umuntu azotwara CAN umushampion wa AFCON azoronka imiliyoni zigera ku 10 z'amadolari y'abanyamerika. Akanoti gatubutse no ko wanditse amateka ugatwara ico gikombe. Hama ubugira kabiri azoronka imiliyoni zigera kuri 4 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika. Abashitse muri semi final canke kimwe ca kabiri gishira icanyuma, umwe wese azoronka imiliyoni zigera kuri 2 ndetse n'500. Quarter finals ni kimwe ca kane gishira icanyuma, azoronka umiliyoni umwe ndetse n'ibihumbi bigera kuri 300 by'amafaranga y'abanyamerika. Hama best third placed non qualifiers nabako ni uwa yaronse equipe yitwaye neza mugabo mu kibanza cya muri mu kibanza cya gatatu mugatabaye qualifié atashobora gushika mu phase de group, azuza ko aronka ibihumbi bigera kuri 100. Hama buri equipe yose yashitse muri Maroc, uno musi tuvugane muri Maroc naitokina naho zose zo obyita gute zoba forfait. Equipe yose izoronka ibihumbi bigera kuri 500 by'amadolari y'abanyamerika. Upfa guhonza ikirego bana ko ni ubintama mu rugamba $500 abari kuri konti, $500,000 abari kuri konti ya FF. Bana ko nibaza ko n'ubushimwe bwaje kuba bwongerezwa cyane ku rugero nini. Bana ko nacyo gituma nibaza kuva muri uno musi muri 2027 AFCON izoba kandi mugabo kuva muri 2027 igiye kuzira inyuma y'imyaka igera kuri. Bana ko ni byiza, ni byiza
ni byiza cyane rero urabona ko hari igihe ni ikintu cyama kiba minsi yose ngo biratana agaciro bona ero iba après 4 ans yego mondial ni bon 4 ans mugabona ko 2 ans ubwo ndibuka nk'igihe hari igihe cya gihe cya covid yego hari umwaka imutaba yabaye 2020 yari sasa kuba 2020 yaciba 2020 na 2022 irasubira bo hanya byarasunikanye kubera ko umva covid yarisha ama program amwe ngo hari ama evenement menshi ataje no kwaba muri sport yari bari bamaze gutegekanya bo ntitwafatira kuri kaya karorero konyene kandi uretse ko kuva hari yanya byace bimera nko menga birisere ukuntu menga biregeranye cyane bo bayigize inyuma y'imyaka 4 hari abakinyi bazoca bakina kane gake ega none umunsi washaka gusanga umuntu akinye kandi bo kane nyinshi kuko ni imyaka ibiri dufate mu myaka 14 ya kariyeri habayemo kane ndwi ibura no vuga ngo kane ukinye erondwi ukinye kariyeri y'imyaka 28 warameze imvi byose ugakora ku nyaza ko ni ikintu cyiza cyane kuri kongereza ikigera kuko no mugwi uragenda ndibuka muri finale ya Coupe du Monde Ubufaransa buriko bakina na Argentine baje uko berekana muri discours y'ama mita Mbappé niwe yafashe ijambo arabwira ati mumenye ibituko turagiye ni tour 4 umva uno munsi chance katujana tuzogaruka kandi 4 nuvuga ngo urashamwe nizo ngo havuga ati aya mahirwe mfise uyu munsi kugira ngo nzose yo karonka bizonangwa no kugira ngo nsoye gushanga aha kandi bizonantwa n'ikindi gihe kinini cyane kumva imyaka igera kuri ni imyaka myinshi bo sinibaza gusa ko rero umuti wa mbere wari ukenewe muri wo kongereza igihe nibyo ça fait partie y'imiti yari kenewe ngo rino iganwa rya kane zo ko rimera neza mugabo umuti wa mbere nari mbona ni kuno kuntu ino motivation bashiramo ana yuko ngo hari ibibazo byinshi bikunda gushirwa sanga bari kwarategura kandi abakinyi baraje bon kiretse ho nyabo bagiye muri tomo nyene iba yamaze gutangura proprement sino bari barakina mu match kandi ugasanga equipe iravuye ahantu igiye mu kindi gihugu abakinyi bakagosoka muri ntuzi bakabangira gusoka muri airport hari utuntu twinshi tunenge twinshi twadukiye kuvaho ugasanga bashikiye mu hotel ngo twabibonye kuri Alex Wobumenga muri Gabon ndetse muri Nigeria navuze yuko utwo tuntu nitwo dukeneye gukugwaho bwa mbere ngo bakine muri za conditions nziza ko abenshi banavuye no ku mugabane wa Burayi bamenyereye za conditions zo mu club y'uwabo bagaca baza rero ngaha mu Burundi rumva bice bitangura kumera nabi yani waza ko ni nonga tukakwisigana cyashimba bagaca baza muri Afrika ntibaza mu Burundi baca baza muri Afrika mu Burundi baje ni top ya reka igenda cyacu tukigarukizana cyo kuri umunsi wa mbere reka ndagushimiye nanjye Laurent Ndongozi ndetse ndashimiye nawe kwa dukurikirana bose mugire aho muba mubaho amagara amahonde ndetse n'amafaranga nibyo twifurije reka nandi ndabashimiye ngenda bifuza iminsi mikuru myiza irangiza umwaka umunsi mukuru wa Noel tubona ko tuzozagaruka muri Lux Sport inyuma ya Noel reka ngende nanjye Noel nziza murakoze twifuza iminsi mikuru ya Noel twifuza n'iminsi mikuru irangiza umwaka ya bonane nibaza ko hari ikintu tugeze ko dutangura avuga ko ari gihe bavuga ngo kwezi kwa mbere ni kure bivana n'ingene witwaye muri no minsi mikuru ya Noel ndetse na bonane ivonga amahera we ukoresha mu kwezi kwa mbere ico bifuza kuyakoresha muri no minsi mikuru rero avuga ngo hari akantu Bravo dikunda kuvuga agasoroga kavuga ngo consommer responsable bivuga ngo ube responsable mu bintu umva umenye ingene managinga uburyo ufise ni witware mu nzego bizofasha kubona ko ukwezi kwa mbere kungana n'ayandi mezi yose nuko mubwiraho muba mubaho naho gutaha